umugore ugasanga ntushobora kumugurira igitenge ntushobora gusuma wafungo ntushobora kumusohokana omwe mu kwezi na rimwe cyangwa kabiri ugasanga wama wasohotse wenyene n'abandi bagabo umugore we yamamuhira n'wabana gusa kurera abana kandi ubujyazi ko buhari ibyo nabyo nyene urumva yuko arabizi ko ufite ubushobozi bwo kumusohokana ariko imisi yose menga aragutera isoni menga ntiwo muserukana mu bagenzi menga ntiwo musohokana nawe ajya gakoko nawe ajya kabrochette nkuko nawe uryoherwa ugasanga abagabo abantu bapapa bama mu maba umugore nta munsi numwe uzigera mubona yicaye no mu modoka yiwe warahezagiwe umuhezagiro no mujyana abandi muhezagire mu nyuma abo bandi musangira ni sawa kandi sibibi ariko intango ivyiza byose bibanze bihere muhira bihere mu rugo atari uko uzokorekera ishavu n'inzigo Roy TV. Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muri ko muradukurikirana bivanye naho muherereye ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi ni umunsi uri special nagutegura iganiro kiri special ingo n'umubano nkaba nabazaniye umutumire wo mu papa asanzwe yubase ubiwe murumva yuko aza kutuyagira byinshi kuri titwe no musa gukorera ko ni ibanga ry'urugo rwiza aza kutubwira byinshi bishobora gutuma urugo ruba rwiza yaba kuri kote y'umugabo cyangwa kuri kote y'umugore rero iganiro ingo n'umubano ni ikiganiro kidufasha gushikira abubatsi zabo basanzwe bubase bafise imiryango yabo kugira ngo batuyagire mbega urugo rwiza rukomezwa n'iki mbega urugo rubi bipfira hehe nivyo ibintu bishobora kuba bigatuma habaho urugo rubi mbega hoho kwahukana ni gute biterwa n'iki ingaruka ibintu nk'ivyo ivyo rero byose tubisanga mu kiganiro ingo n'umubano reka rero mutumira wanje uno munsi ndamwakire kuri micro za Roy TV yidondoreye amazina yiwe hama duze twinjire mu kiganiro nyizina cyacu uno munsi arico ingo n'umubano karibu cyane kuri micro za Roy TV ego murakoze cyane dushaka kubwira abatumira amazina yawe bakumva tu ninde amazina yanje nkuko bisanzwe ni Majambere Mathieu abeshi baranzi naho ntamenyekana cyane muri byinshi ariko bise abantu beshi banzi amazina nayo nta sirino ntaki Majambere Mathieu umupapa umugabo afise umugore umwe n'abana bane naho umwe yapfuye n'uwapfuye ndamusha mu giti asigaye batatu umugore wa kabiri n'abamfise n'uwapfuye nawe yari nyoko kuko bavuga ko na nyoko wari umugore ujya nta mugabo agira umugore umwe ugi wowe uzogira babiri bandi nyoko atarimo abagize wa gatatu nkaba nizera neza nkiyemeza ko ufise urugo rwiza mbanye neza n'umuryango n'umugore wanje Majambere Matatu yati jewe ndi umuntu w'umupapa mfise umuryango ndiyumva kandi ndemeza neza yuko mfise urugo rwiza Mati abantu bakora gukurikirana bamaze kumva uriwe kandi bumvise yuko uri mu bantu bemera yuko bafise urugo rwiza mbega Mati hirya no hino twumva ingo nyinshi vyanse kanaka vyagenze uko vyagenze nabi mama umugore yisha umugabo umugabo yisha umugore mbega nijya hebanga utuyagira by'urugo rwiza ibanga uvuga ati ku muntu w'umupapa ari muboterera mu rugo kugira ngo urugo rube rwiza mbega yoterera ku rugo kuba rwiza gute mbega umukenyezi wewe nawe ne yoterera gute urugo kugira ngo rube rwiza kuko urugo ni babiri yego murakoze bo kubijanye n'urugo rwiza sinovuga muri rusangi kuko urugo rwiza ruba rwiza bivanye n'uwariwe nuko ushaka kuruba rwiza kuko ari umugabo yumva ko urugo rwiza afise umugore yagize umucakara hanyuma akumva ntago bagwiza kuri we akumva ati sinzo kwigera numvikana nawe nzo gutegeka ubikora uko bigenda uko harundi avuga ati jewe nanje urugo rwanje kugira ngo rube rwiza ni uko tugomba kumvikana rero jewe objectif nari mfise mu gutora umugore ni uko nashaka ko ndaho umuntu kumvikana muri byose hamwororeza akanyororeza ni ukuvuga ngo icyo nashaka ubwa mbere ko kimubako kiba cyo cyombako atari uko numva ko bitagera neza hanyuma ibyo bintu bikoze ukongera ukigira umuntu aboneka mu bantu neza kuba gufata isura
abantu bose bashobora gushinga kuko ni wasanga hohotera abandi byo kugera guhotera abandi birashika no muri kumva wahohotera ifo yuko rero wewe ufata ingingo imbere yo kurongora d'abord kugira ngo tuzane umugore kuko utabanje gufata kwiyumvira icyo uzoba umuntu w'umugabo kugira ngo umupapa ubanza kumva icyo uzoba icyo gihe kuko ni charge gutunga umuryango ni charge gikomeye bikunaniye wofu muri reka umuto bishora wo bireka kuko ujya mugore abagore tuzana ntibiremwa nkatwe wumvise woza kumuturubika hindura ubanza umugore nawe wumve bagutubise uko wokwifata cyangwa nyine kwemeza hanyuma umugore ati sindabikunda bijewe ntibinjoro okay cyo ni cyambere umugore sindabikunda nimba hari cyakoze adakunda umugore sindabikunda ariko ntutangura mukumbuye mwereka ngo ukoresha ingufu cyangwa umuhanda abibandanije mu buryo bwiza muhanurana mukaje no bagize akahanura je nk'ubwanje mbona nti adashobora guhinduka niyo mpamvu rero ama divorce aza uwo rero kandi umuntu avuga divorce aba ari umuntu muzima nta bwicanyi bunze kuzamo no kubana nabi no gushwana jewe rero nshingira hamwe gore wanje je sinzi ko yinshingira ariko nibaza ko yinshingira kuko icyo ndamusabye aragikora kigenze nabi turakivuga nako kuko ntabyera ngo de ariko ndi mu badafise stress ntego n'umugore yego dushaka rero kumva ati mbega umuntu w'umupapa yokora iki 1 2 3 4 5 utudondagurire ati umuntu w'umupapa kugira ngo aryoshe urugo rwiwe kuko abantu benshi bakunda guhimanura umugore umugore bisaba ibi umugore bisaba wiga ibi bisaba umenye ibi nibi utabimenye urugo ntiruzaba rwiza mbega umuntu w'umupapa canke umugore umva dushaka ko utubwira kuri kote z'abadamu ni kote z'abapapa mbega umupapa ni iki kintu yokora mu muryango wiwe kugira ngo kuko utuvuga urugo n'abana barimo kuko bari mu muryango sivyo nuko ariko umugabo yo kwigenza cyangwa se yo kwikomporta mu rugo rwiwe kugira ngo akontribue kugira famille yiwe ibe nziza urugo rube ijuru rito hama muce mutuyagira ati mbega abagore nabo ku ruhara rw'abagore ni gute bo kwikomporta imbere y'abagabo babo bo kwifata gute imbere y'abagabo babo kugira ngo urugo rwabo rube ijuru rito kuko hari abantu bakwa dukurikirana ngaho ugasanga n'abadamu batazi kuntu bikomporta imbere y'abagabo babo cyangwa ugasanga n'abagabo batazi kuntu bo kwikomporta imbere y'abagore babo kugira ngo urugo rube ijuru rito ugasanga imisaraba yose bayikoreza abagore mbega ho umupapa wewe nta contribute kugira ngo urugo rube rwiza mbega umugore gusa niwe afise umusaraba wo kugira urugo ruryohe umupapa wewe gute umupapa yokora iki umumama yokora iki nivyo murakoze kandi umugabo d'abord kwitwa umugabo niteka imana yahaye umuntu kandi kwitwa umugabo sizina sukubura umuhungu cyangwa no kufisa umugore no gukwiza ibikena kugira umugabo inshingano zo kwitwa umugabo yego atari uko abantu bose umuntu wese mu rugo yo kwitwa umugabo ariko uburyo ntibabungana kugira ngo usatisfeze umugore n'abana kwakundi ariko ifise umugore mu byumba kumwe mu bumwe bw'urugo uragerageza umugabo ariko yuko umugore wawe umukoresha akeneye kuko abagore bakenera byinshi kandi ibyo bimukorere abana bakorera ibyo bakeneye amabezwe hanyuma wirabye ndiko bitikora umugore ni waba umufata uko bikeneye ukamuha icyo akeneye ukagitunganya abana kwatunganiriza neza ukazona umugore aguma kugaya musabe divorce amugore ati sinshoboye ariko umugore ugasanga ntushobora kumugurira igitenye ntushobora gusuma wafungo ntushobora kumusohokana omwe mu kwezi na rimwe cyangwa kabiri ugasanga wama wasohose wenyene n'abandi bagabo umugore we yamamuhira n'uwabana gusa kurera abana kandi ubujyazi ko buhari ibyo nabyo nyene urumva yuko arabizi ko ufite ubushobozi bwo kumusohokana ariko imisi yose menga aragutera isoni menga ntiwo muserukana mu bagenzi menga ntiwo musohokana nawe ajya gakoko nawe ajya ka brochette nkuko nawe uryoherwa yego ugasanga abagabo abantu bapapa bama mu maba umugore nta munsi numwe uzigera mubona yicaye no mu modoka yiwe warahezagiwe umuhezagiro no muryango abandi muhezagire mu nyuma
abo bandi musangira ni sawa kandi si bibi yego ariko intango ibyiza byose bibanze bihere muhira bihere mu rugo atari uko uzorukorekera ishabu n'inzigo kuko akenshi na kenshi iyo abana bazi ko utashe ubazanira ji ubazanira igitumbura iyo udodoye baza biruka kugururira mugabo bazi yuko uza atana kimwe uzanye iminsi yose ukomye kuri protaye bavuga ngo hinda ntihugaye kuko nta karusho umudame ntimunagoye kuko umudame umunsi wakanye rimwe mu ndwi ugomba ushize ku minsi 6 ntashaka mwamana hanyuma burya mu bisanzwe n'umubiri uba mwiza kwere cyo wafunguye yes uwo mugore ufata uko wishakiye ukaza kurya wenyene ukakora ibyiza wenyene ukaryoherwa nawe mutorye rego umugore namwose mugatemberana birakwiye nawe mutorye ukumva birabishe ko mutembera kumva kwitembera ubwo rukundo mushaka ko rupfa heno ubwoko ki hari n'abagore usanga mu ngo bidoga bakavuga bati umugabo wanje heruka kumbira kwa nkunda tukiri muri fiançailles kaka message je t'aime chérie je t'aime ma femme wiriwe gute ugasanga avuga ati je umugabo wanje antelefona gusa ari abana bakomeye sawa kacimenga wewe yakomera atakomera ntacyo byo mutwara umugabo ugasanga twatujambo twiza twatumesaje twiza mwavugana ko kera ugasanga byose byaramaze gupfa byamaze gutituka mbega ibyo bizo ntibishobora gutuma urugo ibanga ry'urugo rwiza rihungabana n'abagore barabishyiramo uruhara rimwe rimwe je t'aime chérie n'ibindi ushobora gusanga n'umugore atabivuga uzobivuga kabiri nawe atabivuga nimagiriranire yego hanyuma hariho ukuntu abagore cyane cyane abagore iyo bavyaye aca yumva ngo ndatsinze ruraye ingufu nyinshi akazishira ku bana ugasanga urukundo rwose ntugwimukiye ku bana gusa wewe uri umugabo uravuga uti none je umugore wanje arabizi je ndi imfura ni mama je ndi imfura tuba kumfata neza gusumba bajya abana kuko bajya ni ibya biri ku giti byavuye ku giti ariko igiti amashami n'ibigera ibyamubwira basumba umutumba w'igiti jewe par exemple basi nakuye ko nabuze umwana yego muri kandi haba accident ikomeye cyane accident mortel kuko umugore yasi umwana Imana irakinga hapfa umwana umugore asigara narashimye cyane Imana kuko umwana nibisanzwe je navuze ati ntapfu mu ambassadeur Imana itwaye kuko nako batagira umuntu ari mu ijuru n'ingorane kuko swir ko umwana wanje ari mu ijuru yego aradusabira avuga ati abavyeyi bazuza amansanga gaha iyo hagiye umugore nari ko nambaye ibara yego nari ko nambaye ibara rero jewe wanje agaciro kose nimba mfise 10,000 canke 20 muri soroti abona ko abana projama cyajana umugore wo yego aradukwira n'umugore uti rero abana ba papa bazasohokana abagore babo bareke kuzaba arikorana iminsi yose umugore iminsi yose nta munsi n'abagenzi bagira babona ati n'umugore w'umugenzi wacu babona ati madamu uramusohokanye vuma kumwa gafana muze musohokana abagore banyu mureke kuza murikorana basohokane musohokane canke ureke bamusohokana abandi ati musohokane cyangwa ureka abandi bamusohokane erega umugore wawe urashobora kubona umenga ni mubi abandi bamubona ari kibajo yego abandi bakabona ari kibajo ariko kubesha ni bibi umugore wawe watoye ariko birasaba biravana n'ukuntu waratoye umugore kandi kuko umugore burya umugore n'umuntu ivyo birasiguritse neza kuko umugore je nibaza ko kenshi bivana aho bamutoye kuko utoreye umugore mu kabare utigeze uresha uwo mugore muvanyasha sisubirayo muravana kisubirayo kuko niba mureheje simvuze yuko abagore abakobwa bakora mu kabare ari babi ariko ndavuze nti wewe waborewe wamukuye muri boîte uborewe mugace mutanga mugiye kubana none ubwo rugo ruzobajyari azokuvuga ati ega bantwaye naborewe none sha umukobwa wamureheje umwaka 2 mutembera ni 3 iwabo urahazi barakuza ukamushikana muhira urusha ugace mutakaza bure uzoca wimbira uti naho no mutakaza
kuronka undi bizongora uyu niyumvire ko umuntu namugizeko ubundi nzoza nazobize gute ibyo bintu birakenegwa kugira ngo ushingire urwanje kubyigako yego reka rero tugaruke ko umudamu nawe ni gute nawe yoryosha urugo rwe kugira ngo urugo rwe rubigire urito mwatubwiye abapapa baze baritaho abagore babo babakorera ibikenewe uko ubushobozi bwawe bumeze vraiment ntiwikorane no gutamusohoka nizo sose yaba na rimwe mu ndwi rimwe mu kwezi kabiri mu kwezi ugiye nawe kumwe akantu nawe ugenda umutwaye nawe abone yuko umwishimira abone yuko presence yiwe nawe ikunezera umumvirize musenyere ku mugozi umwe hari n'abagore bavuga ati hari n'abagabo baduhisha ivyabo bakaduhisha ibyo barondeye ugasanga umugore ntamenya n'ikintu na kimwe cy'umugabo ciwiwe yepangije cyangwa se amatungo y'urugo sivyo aho rero naho nyene mwaza kuhavuga imbere yuko muza kutubwira nabyo ukuntu umugore nawe nyene ashobora gutuma urugo ruryoha ivyo umugore nawe yokora kugira ngo ibanga ry'urugo rwiza rikomere umugore sinovyinjiramo cyane basi kuri jewe no kwivuga ko kuko ivyo umugore ashobora gukorera umugabo kugira ngo aryoherwe yumve neza bishobora bitandukanye bivanye n'uwo mugabo wariwe ariko abagore ntabwo ari abana babi twe dukeneye kubahwa gusa nkuko Imana yaturemye nta bintu byinshi dusaba gisenge gusa wirabire guhimikisha n'imeza giye kuko Imana nane twoyiki hari cyo dufise ubundi umugore mutunganirize neza none umugore wamutunganirije muri byose umugore yo kugaya gute kugira ubutunzi bumusha gute ubu muhishije haba undi ubwereka kuko ntakararo jewe je ndanza ntagahoro ndakwitanze ko kuko niho ndavyumva je kuri konti ari kibumbi amajana 2 ndabwe je 220 atorayo kandi ndasi tuwasi abari mu mandatera mugabo naho nkubambwe ati nta 10 mfiseko ntaja kuraba ngo ndabe mverifye ko utamenda ariko sayo mahera wamuremyemo ikizere ni ikizere kandi ndabishima kuko tumanye imyaka itari mike kandi imyaka irenze 10 bari myinshi abari myinshi jewe kugera ubuvama ndabona yuko atabwo mfise naho nabo mfise miliyoni 10 ndazi ko nubwo ati uno munsi ntimurya nta ajya ntukora kandi yobyemera arafise ibindi bintu akora aza gukora erezema ko ibyo ntubikora naho mubwira ngo rara ubusa amafaranga hari jewe mu buzima gutubika umukanda mfise amafaranga nabyo nshaka gutubika wavubi ngo project yahe yo kujya mu ijoro abajama bafa mbona nandi bafa mbona mu bitaro bariyo twe tukariyo iyo ni project Imana baduhaye gukomera tukaramba no kugira apeti rero amafaranga ariko tuboyarya aya project tugakora project dukoreye hamwe nta kibazo umugore ari ibyo bintu je nibaza ko aho nabimitse nta kindi kintu kingorana gutera none umugore ugomba kumubwira ngo agenda guhetse ku mutaga mu barabara none ko je ntarantegeka ngo nje guteka ngo ntategeka umugabo ngo bamesera impuzu ngo niba hari je ngorane ariko nimba umugore ashobora kumanagura ikirato umugore ntambwire ngo uno musi nije nashashe nawe je uzosasa icyumba izo nshingano ziho hazikurikiza neza nanjye nkurikiza iwanje ubuzima bwe kugenda neza gute uti rero ibanga ry'urugo rwiza nuko umwe wese amenya inshingano ziwe yaba umugabo akamenya inshingano ziwe nizi yaba umugore akamenya inshingano ziwe nizi umugabo akamenya ati iki kintu ntegeza kugikora kugira ngo umugore wanje bigende neza umugore nawe ati ntegeza kuba umugabo muri buno buryo nkamukorera ukunuko kugira ngo nawe angirire ikizere nkamubera umwizigirwa mu bisanzwe iyo niryo banga make atuyagiye ibanga ry'urugo rwiza mwabyumvise abagabo mwita abagore banyu uronse akantu gasangiza umugore wawe namba usohoka ego gusohoka ni byiza ariko zaba rimwe basi rimwe nawe nyine umusohokana atwenge nawe aryoherwe apana kuzifata umugore yama ari wo kumbuga ugiye kuryoherwa abagenzi bawe ntibazi n'umugore ufise babona gusa wijana hari n'abaca bihakana ngo nabasore kubera iki umugore nta asha nubwo yogira gute ntashaka kumusohokana mu bantu ngo agire iki rero nambora murongoye bafiya n'umugore wawe munezereze nkuko basi yabivuze ko inshingano zawe nk'umuntu w'umugabo kuko nkuko yavuze ati kwitwa umupapa cyangwa umugabo si abantu bose baba bambaye amapantaro bitwa abapapa cyangwa abagabo abantu b'abagabo kuba umuntu w'umugabo rero birafise uko bikogwa
mu kwitaho inshingano z'umuryango wawe uri umugore na wewe urafise nawe inshingano nk'uko yabivuze ati icambere ni kubaha uwo mugabo wawe Imana yaguhaye mwubahe then uce bugufi hama nawe agukunde urukundo kubaha bigende bibangabanganwa mu rugo ati iryo niryo banga ry'urugo rwiza nawe uri kuyadukurikirana ukaba wumva hariho irindi banga ry'urugo rwiza shira muri commentaire abantu mubakanye mufite ingo zanyu mushe muri commentaire ibanga ry'urugo rwiza namwe mwamuyumvira ati iki kintu cyotuma urugo rukomera. Reka tumushimire Majambere Mathieu kuba yatwitavye kuri micro za Roy TV nk'umupapa yubatse afite urugo rwiza yemera ati je ndafite urugo rwiza tumusabira ko urugo rwiwe rwobandanya ari rwiza Imana iruhezagire hama mutere muje imbere. Karibu kandi kuri micro za Roy TV uzokamwe wisanta à l'aise. Shimira abakunzi ba Roy TV n'abantu bariko baragukurikirana ugira akajambo bashikiriza kanyuma hamace twugara ikiganiro cacu. Murakoze cyane Roy TV ndayishimiye ndakinguka cyane ku biganiro bategura kuko ibiganiro bishobora kuba hari abo byozofasha abana bariya. Ikiganiro twakoze nakivuze ndi jenyene ubundi munsi zobasaba nzobe ndi kumwe n'umutambukanyi wanje ahubwo mubwire ko tukeneye kugira ngo tuvugira hamwe atuma mpinyuza igashobora no kuminyuza ati aho urambesheye ati wewe ntusohokana keshi atarasohokana kandi atansohokana gusa sindamenya ushobora gusanga n'abagore banka ko abagabo basohokana bavuga ati ntibamune ndiko n'uwo mugabo no wafeje sinzi ko abo bantu babaho abagore ko babaho ndavyibaza wanze umutwara sinzi ko ari umugore yanka gusohokanwa vraiment akavuga ati ndafite abandi bantu basohokana mwibanga batazi ko ndagufise mwatubesheye mugabo ngo abantu ngo ari abantu ngo bavuga ngo je ndi umusore mbere akagira umusore nk'ubuje akavuga ati nta mugore mfise nta nabana afise kandi abafise nk'ubuje ndavye akubwira ko je atamugore mfise ntiwobanza kumbaza akabazo ati mbe warapfaka cyangwa aho kanye antuka amasura aravyerekana hanyuma kurangiza no mpanura abagabo b'abagabo atari abagabo b'amazina uko dukura dusaza niko twari dukwiye gukara mu bintu byo gukunda abagore bacu kuko tugitangura dabura urukundo rwari rushasha none ikintu uko kimara imisi ko kiramba n'amafaranga ya kera aratagaciro umugabo yarigezweho ubwo aba yaduze ko yuko rero tubakunde tubahe umwidegembyo baryoherwe nuko ntazi gutamba tukaba no gutamba hanyuma tuzoshe dupfa ko tuzopfa ice kwigira mu ijuru ataruhuko tuzopfa tubaye kuri iyi si ataje twafashije abo bantu kubaza umuntu yavutse nkawe ukamushavuza ugasanga aratunye kubera wewe ataruhara ufise ku buzima bwiwe n'amakosha Imana itore cyane kandi abemeze uko Imana bahe guhinduka no koroherezanya murakoze. Sawa turagushimiye Majambere Mathieu kuba utanze iyo mpanuro ya nyuma bayumvise abantu bose bakora dukurikirana ndagushimira wewe wagize commentaire yawe wagize share ukongera ukagira j'aime kuri kino kiganiro ndakubisa kugira abonnement wataragira subscribe kandi aho handitse s'abonner hama aho hantu haraga cloche kagakengeri ukactive kugira ngo Roy TV ishize ko ibiganiro bazaguhereza notification cyangwa se babikumenyesha muri telefone yawe. Ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV kuri kamera turi kumwe na Pacifique abikora neza tumubwiye duti courage mu kazi kawe. Bella Shaka Roy TV Burundi weekend ciao ciao.